Yes, bakoze amera ko tip 257 ndakanda barawunse ndabifuza amahoro Imana bane namwe. Ndabibutsa ko ari one boy Valas Killer from Jet Paradise KBBC muri kumwe kuri micro za Miracle Tip 257 nk'ibisanzwe. No munsi nje kugira ngo tuganire kubijanye na FEU ROUGE, filime mwakunze cyane, filime n'ubu mugikunda, filime n'ubu cyandika amateka, filime n'ubu ikizana ibitangaza, ariko makuru ndabazaniye ndibaza ko abasanzwe bakurikirana soro mwaragiye muyabona. Ndibaza ko mwagiye muyabona ku mbuga za nsoro, mwaragiye muyabona ku mbuga za nsoro, ariko no munsi navuze ati reka ndayasangize abakunzi ba Miracle Tip 257 cyane cyane narijyanzi mukunda ibikorwa bya hariya kwa Mr. Robert hariya kwa Nsoro. Ndazi neza ko mukunda ibikorwa bya Nsoro, mukunda FEU ROUGE cyane, ariko amakuru nabazaniye no munsi sinibaza ko ariyo mwari mushaka cyane, ariko ndazi muza gusanga kandi munayakeneye. Nuko ndagira nabwire bwa mbere ko bamaze gutangaza ko ya filime mukunda muri benshi izosotangwa gusohoka ku munsi wa mbere. Rero izoza ukutandukanye nkuko mwari musanzwe mubizi. Ati gute? Mwari mubizi neza ko filime sezo yose igira isohoke iba ifise ibice 12, ariko iyi sezo igira isohoke ifise ibice 8 gusa. Kandi iyo mwari muzi ko isezo igira isohoke iyo hasohotse sezo imaze kurangira, imaze guhera, haca hakurikira iyindi sezo, ariko iyi sezo izo ari finale. Ndibaza rero aya makuru niyo yonyene ushobora usanga utishimiye cyane, kubera waruzi ko filime ari y'ubuzima bwawe bwose, uzoguma wirabira filime FEU ROUGE kubera irimo ibitangaza, filime irimo ubwenge bwinshi, irimo ibintu nyene bimeze neza, bituma uyikurikirana nawe, bituma uyisearchinga, bituma buri munsi wa mbere uvuga ati ndakeneye kubona filime FEU ROUGE. Ariko ayo niyo makuru ngenda ndakuzaniye ko filime igiye kurangira, iyi sezo igiye gusohoka, sezo ya 6 ni sezo finale, sezo igiye kuheza, igiye kugenda irangiza ino sezo, bambe ino filime hama bakazotangura ibindi bikorwa. Ariko inyuma yaho ndakwibutse kandi ko hariya kwa Kamariza bamaze ko babashira ko ya filime nari maze imisi mvuga, ya filime nari maze imisi mvuga cyane, ya filime bita Payback yaramaze kuba ija habona ku munsi wejo, ku munsi wa mbere, nako ku munsi wa mbere yaragiye ko ahabona hariya kwa Kamariza mu. Ndibaze ko nimba utarayiraba uba warahombye, kuko nimba warumvise amakuru ndiko ndavuga filime Payback, ndibaza ko uri muri benshi bace bakunda kugomba kuzobona ico gikorwa. Rero filime yaragiye ahabona, filime iri ku mugaragaro. Rero vyiza wosimbira ku rubuga rwa Kamariza Movie nayo nyene ukaraba iyo filime. Ayandi makuru ndagufitiye nuko filime muri ko burakurikirana kuri ku rubuga rwitwa Gitega Film, nayo nyene iriko, nayo nyene igomba gusohora pariti ya kabiri ati ryari izosohoka muri no minsi nyene. Ubijejwe canke nyene byo aramaze imisi ariko aratangaza ko muri uko kwezi kwa kabiri gushara ukwezi kumugisha, ukwezi mushaka kubonamwo ibitangaza, mushaka kubonamwo filime yanyu mukunda, mukiryohererwa, mukumva amakuru akomeye cyane. Iyo none filime bataziye aga iriko iraca kuri Gitega Film, baramaze gusora parti ya mbere. Ndibaza uri muri benshi bayirabye, nimba utari muri benshi bayirabye simbira kuri Gitega Film ubanzo abiyo filime. Ni filime ikosoye, filime imeze neza, filime yayobowe n'umudirector akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, nayo imeze neza cyane. Rero nayo nyene ndibaza ko woba warasimbiye ku rubuga ukayiraba, hama ukitegurira kuraba parti ya kabiri irimo inyigisho nyinshi, irimo ibintu byinshi zoyikuramo, cyane cyane kuri ba bantu, ndavuga ko mu rukundo, kuri ba bantu bakundanye, ugasanga barabeshanya, ugasanga bari nimo gupanga ama mariage n'ibindi, ariko harimo ububeshi yundi ugasanga bose ntibari ku rugero rumwe. Rero iyo filime ndazi ko ifise byinshi zo kwigisha, uzogenda utahura muri iyo filime. Rero ndibaze ko amakuru niko ndakuzanira, ndibaza ko gushimishije, igikuru nuko wokora subscribe
nuko ukora subscribe kugira ngo tubandanye twagura umuryango munini wa Miracle TV 257. Miracle TV 257 bandanye kuba ikintu gikomeye cyane, tubandanye kuba umuryango munini, tuzokwisange natwe turi muri babandi bafise ama silver award, ariko byose bihera hasi ndibaza, ariko byose ndibaza ko bizorangira natwe turi muri babantu bafise ama award, ama silver dutanga twanatunze n'ama gold. Ndibaza kubera byose biva muri mwebwe, rero nibaze ko ahantu hahandi wama uwumvira amakuru ajanye na entertainment, amakuru abajanye na entertainment, ndavuga muri filme, muri music, muri comedy n'ibindi byinshi bijanye na entertainment. Ndavuga ni mu misi nzobazana n'iby'inkino yo mipira, kuko nabyo ni entertainment mu bindi, sivyo? Rero ko nibaze ko mubandanya mushigikira ibikorwa by'abarundi, cyane cyane igisata cya filme tuko turavugira mu ino myaka canke mu ino misi. Mubandanya mushigikira abakinyi ba filme, mubandanya mushigikira n'abakinyi babe n'abaririmbyi, mubandanya mushigikira n'abakinyi ba comedy, kuko byose ni ingabirano, byose ni impano, byose ni ingabire twagabiwe na rurema, byose ni ingabire twagabiwe n'Imana. Rero ni byiza kubishigikira kugira ngo bigire aho bitugeza, bigire aho bizotugeza, bidushikane kure cyane twifuza kugera. Rero nabazaniye amakuru ndababwira ko filime yanyu mwakunze ariyo FEU ROUGE igiye kurangira, ariko nizere ko muri bino bice bigiye gutangwa gusohoka icyo gukora nicyo gutumirira abandi baze babone, nubwo boza bakaraba ntaco parti ya nyuma, nubwo boza bakaraba ino sezo ya nyuma, bizobaha kuraba sezo z'imbere zarenganye. Tumirira abantu baze kwasoro kugira ngo barabe filime FEU ROUGE biryohe cyane. Haba kandi ntimwibagiye kugenda mukoze subscribe nka kwa Miracle TV 257 kugira ngo tubandanye twagura umuryango munini wagutse wa Miracle TV 257. Ndabakunda cyane, mwe niwe mutuma turara amajoro, niwe mutuma dukora ibishoboka byose kugira ngo tuzane amakuru, tubaganirize kugira ngo tubandanye tu enjoyinga twese hamwe. Rero nizere ko muri kumwe nanje ndi kumwe namwe kugira ngo bibandanye biryoha cyane, bibandanye bimera neza cyane, bibandanye bigenda neza cyane. Rero kandi abasezere ndabipfuriza amahoro y'Imana abe mu banyu, abe mu byanyu, asakara ibintu byanyu byose kugira ngo ibyanyu biyobogwe n'Uwiteka, ijuru aba ari ryo rifata kambere kugira ngo ibyanyu bimere neza. Hama ndababwira ati ko ndabakunda cyane, nifuza ko dutera imbere twese, nifuza ko atawusigara inyuma mu iterambere, tubandanya tujana dushigikiranye bigenda neza. Ndabakunda rero cyane, ni one boy Valaskira, iyi ni Miracle TV 257. Ciao hasta la vista.